urabyumva Yego. Dumba akora akazi ko guca ibiti sibyo Yego. urumva ako kazi ko guca ibiti karatandukanye na influence yiwe afise kuri social media kuri social media n'ibindi rero akubwiye ati zana mahera dukore ibisanzwe ni nkuko none ndakubaze umuririmbyi yitwa Dajo nta mu Faransa Yego. ntiyaje gutura amafaranga y'abarundi cyane gose none aloro none nimba barayavunje amadolari akabona amadolari bikwiye voilà niko ndakubwiye rero buri muntu wese akazi ikintu kiryoshe nuko sigiturire aba musavye nagahembo kugira amukorera akazi muri Flambeau de la Paix Loli yavugirijwe indirimbo ya MB data kuruva igindimo ndayiteresharja natereshaje indirimbo za MB data nishagiza Lolilo nizawe zi design yego mwese naho baratuza kuririmba izaye wiza arambwira Lolilo arambwira MB data arambwira bose twari twicaranye yego ya sawa umva ko zagiye zose ari uko nyene yego namwe ucu usanga rero utigeze kubwira DJ wewe rero ugacugumana complex ngati mu DJ yaranze ako kantu rero karanze ujya mu DJ izindi playlist bagana aba DJ bavuze ibintu by'umugambwe bavuze ibintu by'igihugu babifite izindi ndirimbo zabo yego ewe Burundi mwene izo z'igihugu nibiki Abanyarwanda bahari kubera je nabayeho kuno kurinda kubwiye simbizi barakwisa urabyumva bya social media umuntu wa mbere yavyaye iyi social media yo mu Rwanda atumye yene igira inguvu kuyibona sistema kuri cyitwa Afrimax yego Afrimax telefone mwene cyo nganye turi mu kiganiro mwene cyo ndamu telefone mubwiye ati inspiration wayikuye kwa simbizi no muri jendi bro urabyo niya telefone wereka bro Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mudasiba kudukurikira ku munsi ku munsi mwamwe mumaze kugira subscribe. Ikibazo mfise nimebona gusavye wayironse. Nayuze bro. Wana kudashaka ko twayihuje. Alvin. Oya twagiye. Ya ndabaha ikaze. Usakomena amabanga y'akazi. Ahubwo nyene kandi ngo bamaze no kuyamena. Jenda tukora business bibazo bacu igane ibyo nco. Umviriza entertainment dufise igene tubayeho. Dutunzwe nayo. Umuntu ataramenya ingana ashobora kubaho akaba muri entertainment ikaba ari mu besha. Kandi message yarayisomye. Alvin. Yego, ntigeze anyishura. Bisigura ko yabashaka ko yari iketse ikintu. Ha. Sha bro, butanga tamwa abana ubundi hashaka. Oya ikibazo si ico. Kandi turi mu vyunguka. Narega simbizi ko dutanguye abantu turabaronderera amadiri bakakwita urazi nkaje muri WhatsApp wanje ubu mfise ama message arenga hafi 2000 ntarishura kubera umva discussion hafi 2000 ntarasoma abantu nizo discussion z'abandi n'abantu bakurondera ko kandi bakurondera ko ivyunguka oya usanga rero ngizo discussion kandi usanga harimo izivyunguka hari nka message nshobora gusoma ngasanga yararenganye wasanga ni umuntu yarankiniye akantu dukorana uragira nimero zibiri oya ingwana abantu benshi banyandikira Onusi banyandikira na ndababwiye baze ba telefone uyandiye ukabona sinda kwishuye cyo telefone je nka turaza ko ndagutelefona aho nyene unerefone ko nshya nitaba yego ya natanguye mvugana ngo simbizi yengu yanciriyemo ibintu byose yabimaze kubivuga byose mbere bya never give up warabihevye oya man ivyo naringeze ko bro nagantera intega abantu ndabankuhaje ngibi wamaze no kubisira ibanga sana ngora abantu dukunda gutangurana ikiganiro nkunda kubabwira ngo don't give up ushobora gukora ibintu kumva wacitse intege n'ubundi nta n'impamvu yo gucika intege simbizi none nawe ntibona ko yatanguye kuva simbizi niwe muntu wa mbere numvise nkurabatuka muga ntarigira bivamo wakuze baguma batuka bro baguma batuka none ntuzi ko abantu ko kumaho zose bo bagutuka kandi ariko bikora ivyungu anandembe wose atubiya ntayemwe abantu mbega baje aha turahita kuhagera we thank you ni gute abantu kandi bizomugora kugira atere imbere Satubi afisa afana be baratukana kandi sango ateye imbere umujama ateye imbere bro ari ahantu bizomugora gushika kubera abafana be batukana yeah bisaba be hambo ifoko yigisha abafana biwe bakaba
bakagira urupfasoni. ahubwo je reka ntangure je ofete nabibonye mugabo imbere yuko mbwira aba donc bamaze gukubona none bamaze kumenyera hano namaze iminsi bakunyagiriza naho ntibaze ko turi mu vyunguka mu kazi ka mizi yose bakabona ngaha ntibaze ko turi mu vyunguka turi mu kazi kenshi bra muze mumubaza baje mutubara ngurumva ngo namande umutumire wa minyoni ngo hari akantu twe turi mu kazi kose turamutse kazwari boss umukire je ubu ndabita abakire abantu bose bamakazi ndabita abakire turamutse umukire ahari hose akomeze badutemwo urazi ari umuntu tugeze kujana kwa Prophet Modeste nande na wewe na Landry promoter bare batatara dusengera jewe Modeste anyaturiye ko ijambo ryanje rigira ingufu Ravyo? Urumva ikintu ijambo ryawe ryabe rifise ingufu aho zorivuga hose umwanya zorivugirako rero babaye nk'abantu nk'abakazware ko nkaza kuvugira ngaha urotuma turabera amavuta yasizwe ijambo ryanje Mara gamose twarasengewe buri muntu wese yasengeye kukwiwe ibintu byaje bihinduka ivyo babigusengeye mwibanga Nako masengere ubega yakubwiye mu gutwi Nusanga ariko avuga ati wirinde simbizi ijambo ryawe rigira ingufu Nusanga ariko avuga ati wirinde simbizi muri iyi minsi ndiko ndabona ikirere kitari ciza hagati yawe na ijambo simbizi ryawe kuri kubwira gutyo horo nyimo gasanga urampaye Mama we ndaguhaye higa simbizi ingufu bavyita ingufu y'ijambo ubundi ni wewe wanje yes je bundi kugira ngo ndaguhamagare ngaha mbafise ibintu byinshi ushaka ko tuvugana navyo kandi byinshi muri ivyo abantu baba bamaze kubibona baba bashaka ko tu simplement utanga umuco je mu ka video naravye ejo kandi nibaza ko nakaravye utari kure cyane yanje nubwo ntaguhamagaye ngo ndakubaze ati ibintu nibiki satubinye no bamugani yari yasaze ariko aravuga ati jewe simbizi yaransaze amafaranga Simbizi yamusavye amafaranga nire yamusavye Dumba Dumba yaramusavye amafaranga avuga ati no none Simbizi bya vrai Dumba arasa amafaranga abasabye nari mu kazi yari umu influencer ingorane to dufise ingorane mu Burundi ntituratahura akamaro ko guhemba umuntu sigiturire kugira ngo mvugire nakazi kiwe Dumba namba ari kujya ega akazi Dumba akora je Dumba n'umugenzi tanavugana cyane Dumba yego uravyumva wewe afise ukuntu akora akagakorera abanyarwanda naje fise ukuntu akazi kanyanda gakora akakorera abarundi mugabo Dumba arakorera cyane abarundi kwese bivuze agakorera abarundi kugira tureshe kugira yinjize mu abanyarwanda ega ahanini akorera abanyarwanda baza kumanya bose amaraka navuga abarundi nagira ngo arasponsoriza abantu yose amahera kandi ari mu bihugu dusangwa tuzi ko bifite amafaranga menshi nakazi akazi n'akazi buri muntu wese nukubahiriza akazi umuntu abakora ega akazi akora hariya akazi akora nakandi ikorera akazi ko guca ibiti utwenge guca ibiti hariya bimwe amahera menshi ivyo byo ndabitse no muntu ntaburi ibihumbi $100 aba afise yaciye ibiti za vrai ari kumwe n'igenge rica ibiti byose turavugana muri Canada urabyumva Dumba akora akazi ko guca ibiti sivyo urumva ako kazi ko guca ibiti karatandukanye na influence yiwe afise kuri social media kuri social media n'ibindi rero kubwiye ati zana mahera dukore ibisanzwe ni nkuko none ndakubaze umuririmbyi yitwa Dajo nta mu Faransa yego ntiyaje gutura amafaranga y'abarundi cyane gose none aloro none nimba barayavunje amadolari akabona amadolari bikwiye voilà niko ndakubwiye rero buri muntu wese akazi ikintu kiryoshe nuko sigiturire abamusavye nagahembo kugira amukorera akazi nkaje wumvise abantu bazavuga ati ngo simbizi ngo ari igiturire nje igiturire uri igiturire ntibagufunga je nje igiturire kwande je ndahemberwa akazi mba ndiko ndakora je amafaranga bama kube gusa umuhini mushasha utira amabavu uno munsi abaririmbyi bacu ntibari bamenyereye ibi bintu byuko aba influencer cyangwa bakibarigisha abaririmbyi kugira babafasha akazi babafashe ko rero babitahurire yuko je umuririmbyi ampaye amahera ntaba menshi ahubwo aba yayubasha akazi kiwanje curaba nk'upa example iyo misho dukoze twari kuyikora ejo cyane gose nacomye ibitoro byanje
ndaza emission twayikora none ko utari punctuel rega ifo kuzora punctuel ubu no turiko turakora imvura irikirago ibazesha sinzi ko nabibona ko turiko muga no gukunda akazi tu si ukunda akazi gusa no gukunda ivyunguka yaba ntari mu kazi k'ivyunguka yaba atavyunguka bihari je sari kwicara ngaho nega simbiza umuzi ndagusavye akazi emission tugiye tubihaye n'imisi tumaranye ntari muri kazi wantu uzompiganira no yigohereza gute none sakazi n'ivyunguka ivyunguka stade none ubona abantu babaha ivyunguka batabamenyereza fo uwo mwofashije niyo uzo supporting umuntu support twazitanze umwanya muniniya donc ubunye new generation ibi urabona ngaho ushobora kwicara ngaho imbere ya kamera ukavuga ibi nitwe twabitanguye ata amafaranga bitwinjiriza none nta mushaka gusupport umviriza kana iyi ni support naramaze kuguhereza iyo je ntatangura mfate kamera ibi nuko muragira ngani je nabitanguje ngaha nibazo kubeshe ngo ari undi muntu nabitanguje aha mu Burundi no mu Rwanda mu Burundi no mu Rwanda kandi umusonga ya Isaac yabitanguye oya Isaac yabitanguye uragenda ubaze Isaac Isaac twakoze uragendukira yavuze ngo nabitanguye yego yo ni hypocrisy ni bwa bujyaje yavuze ko ari yabitanguye kandi igihe yabitangura nta wundi muntu umwe bwabikore ngaha niko yavuze yabivuze ngo yabivugiye yakora he yavuze ko ari yabitangura ico ndico yabitanguye he aha mu Burundi ngo nubwo bujyaje kandi ubwo ico nico kintu kizotuma no Burundi budatera imbere none yarabitangura natwereke naduhe link ikigandiro cya mbere yakoze vyakwera je link ya mbere itangura 2013 kuri wa kera gendura be kuri YouTube yaje ma telefone ifo kushubira iyo telefone yarafise amamega nako igandiro cya mbere igihe cyako je nyereka tu oya abantu ngaha abantu ngaha None simbizi wewe wibaza ko donc umwe wese yega hagiye ahantu hacanganye kandi bakavuga ati none mwe wese ni ukwiyemera oya urumva ikintu cya mbere kizokiza Burundi none abivuze turabire Ano bundi raba utwereke ko bereka abantu none ngaha ngira ngo ngaho bashobora kuba batabibona uwo yari wowe none iyi video wanagiye ijwi ryanje ntaryo wumva sino ndamuko shiganiro turi mwaka wa kangahe abona byabona ra mwaka 2014 itariki zingahe oya nta tariki mbona le 16 septembre 2014 umvi iyo jine ryane ni wowe nyene kwe cyangwa vuba rimwe mvuga atari interview ngo ndamukoresha page YouTube yitwa ndiriko Are you sure? Kubera iki gero gospel? Oh my god. 2014 aba bari y'abanyabaswere bazavuga ngo nibo batanguje ibyo batanguje abayo hari ibindi bintu biza bisaba yuko je nsanga navuze nabi turi mu wayi mwakuye 2014 le 16 septembre 2014 mbwira ikinyamakuru na kimwe cyo gihe cyari gihari usanga nawe yariko yiyengunganya mu bindazi bwari kwishure bumwe bundi bwari bwicaye ku mapo ariko arabutawaza mwe n'umuziga cyakaza kubera gusugaye micro ubu rero je kumino misi ubu ngomba mvuge nk'umuvyeyi kubera ko wari ubu rero urazi ko umuvyeyi ari gihavuga ariko akavuga ariko aravuga nabi kubera aba bana bubahari aba bana ifo yuko winza ndakora inkoni ikinyafu ndabatikura uno musi umwana araza ngaho kubera twamusigiye umwanya kubera social media yamwizeye akabona aravuza utuntu ngabantu bakatwizeye akaca yumva yuko cyo cyangwa bwe adesinforma abantu none nka Isaac umwana yitwa Isaka umwana Isaac ashobora kuzanga akicara imbere ya mikro akavuga yuko ari yabitanguye kuvumbura byatanguwe nande byatanguwe na jewe nagiye byatangujwe na Landry cuzana mikro ndakwereka itariki vumbura ba master umuntu wa mbere yavumbuye ari master Land turi mu 2017 urabyumva Burundi talent mvande magaraje
mugo no musi ko yatwabivuyemo afata ingorane arabona cavuga ati maybe mushaka igihe mwabikora bitari bimenyero cyane nk'igihe barandi no jewe nabikora kubera mbona yuko bikenewe so hari ikintu jewe buri gihe nuno munsi uno munsi ndabona yuko hakenewe ko aba influencer baza barariho amafaranga ejo hirya y'ejo hazoza umuntu ariho amenshi none azovuge ngo ko ari we yatanguje ibintu byo kuzararihisha abasanyi kandi ari je nabitanguye ntiyazo umva nk'ubu ni juste question nk'ubu ndashaka kuva muri ibi nkagenda kwikorera ibindi yego mugakora ndabivuye mwashaka guca hazi undi muntu afise inguvu ushaka ari na passionné cyane gusomba jewe yego gasanga ari passionné nibi usanga wewe abironsemwo 6 nyinshi gusomba jewe aba mu baje vuga ati ngo nije natanguje ibino bintu wabona hari yakwiye kubika none ukuri no munsi uburundi bakine gukizwa n'ukuri namba Satubi ashaka kujanga akavuga ngo Dumba ngo avuga neza abanyarwanda abarundi gusumba ngo simbizi ukavuga nabi je impamvu banyanga bavuga ko mvuga nabi kubera mvuga ukuri yego mu Burundi na ukuri kubabaje ukuri ko kwitwe gituzi none simbizi je ndafise ikibazo kimwe ivyo Satubi yidoga ko mushobora kuba muvuga nabi umutaka ngaho ugira apo ni fresh ivyo Satubi yidoga ko mushobora wewe Dumba avuga neza abarundi gusumba uko uvuga nabi donc imvura iradusaze kwe sunguje umutaka ngo rero niyo mpamvu Satubi umva nkunga Satubi agaca avuga ngo Dumba yego ngo avuga neza abarundi gusumba uko simbizi abavuga umva je uno munsi nagirizwa n'abarundi yuko abarundi ngo ubavuga nabi ndavuga nabi none kuvuga ukuri yego none ukuri tukuvuga nabi ega niyo ngwaye dufise uno munsi Burundi dukeneye abantu imvuga kuri yego savyo turakeneye abantu bavuga ukuri kandi ukuri nko nyene gushobora kudukiza urofete urumva turi muri monde abartiste bacu kandi nive twakuriyemo yego ejo sumva nagenda atanguza ibi nabona ko bikenewe bavyitiye umva niko kuri kwawo ubeshe kandi ivyo ubeshe ngati nije nabitanguje ndabumva ko ubeshe ukore nuko kuri washaka kugumanuka rero nkanje ngamvuze nkavuga ati abeshe avuga ati ngo ndatukanye urabyumva yego mvuze nabi urumvugije simvuze ukuri nije nabitanguye hako umuntu yoja muri media avuga ati barajewe narabonye simbizi abikora aranyenspira je ndi mu influencer siniyagira ndabikore jewe ndi influencer umuntu amwe umuntu agacha akora ico kintu usanga ari ciwiwe singomba je nkore vyose simangomba urabyumva none simbizi kubera iki abantu babiguhora donc ugasanga mu commentaire abantu barazi ibintu bakunda abarundi barakunda indyarya yego n'abakobwa yego bakera barakunda indyarya abakobwa bakera canke bo abakobwa bose barakunda indyarya by'umu abantu bababesha bakunda umubeshe donc mubwije nanje nje yakubwiye ati baramenyone jewe ndagukunda ariko nawe ndagukunda bimeze uko bakubwiza ukuri vraiment mwenje ngakubesha harimo umukobwa ashobora kuja akavuga yuko ari mwiza kwera bamubesha barababesha ngo ndaba ngo ninyi yanje kandi ugasanga ngo ari nyinyi ngo umuntu ngurabona ngo afise nyinyi nkiyi kwera agatipe namba kagomba kumujya kamubesha ko afise nyinyi nziza ko umuntu wasanga umuntu ariko aratambuka mwibarabara afise over confidence umuntu ayikurahe none utire Satubi ivyo yavuze narekereho ibintu yavuze urumva ni bimwe by'abarundi bose tumenyereye ndakujyaje ndakwita igihangange ugiye muri studio ukarimba amorgame mvuge yuko aririmbye neza ugiye muri studio ukakubita ama contre etat mvuge aririmbye neza ugiye kuri podium ukaririmba nabi bakabikuzimirizako mvuze ati wariko aririmba nabi no mama babizimije ndatukanye umva ofata abarundi baba bashaka umubwiye twatuntu tumworohereza gusa mu gutwi urugenda kubwira ati wariko aririmba nabi no mama babizimije ni kugira ubukurikira uzogende witeguye donc hari akantu wese kuri satura fois passé kuri ako nyene ko vuze kwitegura ngo abarundi ngo nibo bonyene bakora ngo baja kuri stage batagize repetition uvuga ngo bakoresha amazi none uri si uko batagira repetition canke naho nta repetition bagira byakwe ivyo nabivuze kubera iki yego ubu nyene tuvugana yego ubu nyene tuvugana kuko ntazigi kino biganiro muzogishirirako ito kizoja ko ejo mu gitondo urumva turafise concert y'umuririmbyi yitwa Christopher wo mu Rwanda samedi le 30 yeah. Iyo concert ya Christopher izobirimwe abaririmbyi nka Linoji
izo birimwo We Love Music, izo birimwo Big Fizzo, izo birimwo Wiz Design. Yego. Mwaba gushaka kuno munota twarabonye yuko Christopher ariko arakora repetition. Yego vraiment kandi barabitwereze. None abarundi urabizi ko batari uzorabe performance ndakubwije kuri. Yego. None ninoje ko yarafise nka Fizzo. Si hari buya. Natadugira ku ndirimbo yitwa abisi ndakubwiye ano urumva arafise playlist yiwe yo kuva kera. Nyusanga umba yarayifata umwe yarayirepeta mugabo ntibigera bagira bishasha. Yeah. Bino ndakubwira. Wewe ego c'est vrai basi vyofuma na Fizzo wewe yararepesi vya kera. Nawe biduhereza uno munsi ni fresh. Ariko nigihe ntuze. Mugabo nka Linoji. Na kandi Linoji yarafise igiteramo kuri niweva namba rinde hari yanye. Oya mvuze ti repetition. Na meme na playback uno je nakubwiye ko twaragiye muri Flambo. Flambo de la Paix. Yego. Makamba. Yego. Tukadugana n'abarimvye atandirimbo baduganye. Bari muduze mu biki. Indirimbo nazitereshaje turi muri stade. Ujya musi basibira fuma twe twinjiye n'amatelefone. Ko kenshi ahantu president yari atanga amatelefone twinjira cyangwa ziri muri mode avion. None nk'ubu iyo hariyo tegeko yuko ata telefone twinjirana. Bari kuririmba iki? Kuri podium bangeyimba nini? Nk'ivyo je nganda bivuze bacavuga ati ngo ndiko ndavuga n'abarimvye y'abarundi. Yego. Uri ko ndabivuga nkagira bikebuke. Uzi yuko ugiye ku rugamba. Urugamba rw'umuririmbyi ni podium. Isuka y'umuririmbyi ni podium. Ni muziki yiwe. Gutu ushobora kuvanga ukagenda nata muziki yawe ugende witwaje. Yama complex. Yeah. Indirimbo zanje barazifise. Hari ahantu uzogenda. Usanga umu DJ bazanye. N'umu DJ yavuza muri eglise. Yego byovye. Si ngombwa yuko ubutumire bwawe uzokwama utumigwa hahandi ku bantu bagutahura. Umu DJ yavuza muri eglise yitwa DJ. Ubuzwa mu kabare yitwa DJ, hose babita ba DJ. Rero hariho playlist bivanye na demande yiwe azaronka. Ugeze ahantu ugasanga uri oblige kuvugirizwa nawe. Wasanga urakomye. Uravyumva? Ko abantu bose bivana ingene ibintu byabo ingene babitunganije. Yego. Ugasanga umuntu ariko arambwiye ati bana simbizi. Mfasha gutereshaje indirimbo je ntazo mfise. Yego. Ati mvuye kubaza DJ nsanje DJ tandirimbo yanje nimwe afise. Yego. Uno munsi ncenja ngabivuga ikabingorana. Muri Flambo de la Paix. Lolo yavugirijwe indirimbo ya MB data. Kuruva indirimbo ndayitereshaje. Natereshaje indirimbo za MB data, ndeshaje za Lolilo, niza Wiz Design. Yego. Mwese nawe baratuza kuririmba izaye. Wiz arambwira, Lolilo arambwira, MB data arambwira. Bose twari twicaranye. Yego. Ya sawa. Umva ko zagiye zose ari uko nyene. Yego. Namwe ucu usanga rero utigeze kubwira DJ, wewe rero ugacugumana complex ngati mu DJ yaranze. Aha, ako kantu rero karanze. Ujya mu DJ izindi playlist bagana aba DJ bavuze ibintu by'umugambwe, bavuze ibintu by'igihugu. Bayifite izindi ndirimbo zabo. Yego. Ewe Burundi, ngene izo z'igihugu nibiki? Ngoreka ndakuriri. Wewe rero harimo indirimbo ziwawe usanga ududu no ku stage atarinda kuba uwoni. Ninde voilà. Indirimbo ziwe niza. Yego, ntakuzi. Ugambera nakubonye. Kwera ufite ari abandi ba. Ivyo rero ni ikintu utegeza kumenya. Urera mba watumiwe. Urashika hajya. None wewe tudahendanye. Hari umu DJ yavuze ibintu by'igihugu kwera iyo tumwe ndimwe twasatura amabafre. Ayikoreshe iki dagger card. Satura amabafre. Mbwira cadre imwe. Mbwira ikintu kimwe uzi cy'igihugu. Bukoresha indirimbo twasatura amabafre. Nka soundtrack. Turebaza ko atashobo nta na kimwe. Nikinabaho ico kintu. Nikinabaho kabisa. Mbwira ikintu kimwe cy'igihugu bakoresha indirimbo legend nka soundtrack. Nta kintu na kimwe. Ngoma babana bafise umutima mwiza wo gutanga. Mbwira ikintu kimwe cy'igihugu bakoresha nk'iryo jambo. Nta na kimwe. Wero gacugenda ngo baranzi iyo ndirimbo nta indirimbo ivuye ko baguma kuzana abana bafise umutima mwiza wo gutanga. Wapi? Uzirere yuko gihano nkaho. Genda wipanze. Ikintu kimwe ushobora guhanura umuririmbyi ari we wese. Yego.
iyo uzi yuko watumiwe ahantu genda uzi neza yuko atanumwe akuzi. Donc simbizi jari akantu kamwe cenda kubariza ko ngaho nyene ufite abaririmbyi bariko baravangura bashwanira igihe stati nk'umuntu yoba yarayiravye hari igihe bibaza ko wiyumviriye kuri ajya performance amazi iminsi aba y'abaririmbyi batumira abanyamahanga nka Daju bamutumira ugasanga bafizo bose bagiye kuri stage rimwe ukimvira n'igihe bariko barategurira hamwe cyane byagenze gute. Uvuze ikintu cya Daju sinzi ko wabonye playlist yiwe ariho iborigeze gushirikira yerekana ingene indirimbo ziwe zizakurikirana. Ndatanguriye nina hezi ndaza kuyagana public ni nza ko urayibona ugari mu professional azi byarimo. Yego mugo no munsi umuririmbyi araduha kuri podium atazi n'indirimbo azaguhera kiyari agumara aba DJ baranze DJ hageze kwiyahe nawe ni byiza yuko umuririmbyi aduga ibintu byose yabipanze ibi biri professional. Ivyo ni bakibazo bikubwira none bazogutahura ryari gasimbizi nimba no munsi batariko baragutahura kandi bariko bahimanoza ugutwi kwimene kumva ko okeje barabiboneye mu Rwanda. Abarimvyi b'abarundi babashaka bavyumve ruko ufite ugutwi kwimene ugako okeje mugaje aravuga ko mu Rwanda babagiriye inzigo atabisa bisaniye ni inzigo yiki none bo wibaza ko biye byabari biki turavye bigentu vyabaye kuri DUMBA na KIRIKOU wowe bihinsiguri yahe bijya vyama vyabaye no ngaha vyama vyabaye no ngaha muri Dunda na Buja FM mu 2017 Bifesi yaragiye kuri stage agomba kumara umwanya muniniya nawe niko bamukuyeko Fizo yaraduze kuri podium amara umwanya muniniya Satubi acagomba kuza kugaruka kuri podium bamukuyeko nawe ne vyagenze kujya nyene urumva. So navuga yuko ikintu kimwe bivako abaririmbyi b'abarundi bazi bari kugira umuntu ho wa stage kandi nakintu kibaje dufata nk'ivyasikiye DUMBA na KIRIKOU bari bagiye no muri show batana bahemvye hamwe bigaca bitahera gufatwa nabi kujya. Donc ufata ko DUMBA yariwe yakoze amakosa mu byo DUMBA show bataguhemvye ugashuke kandi n'umuntu ho guma kuri podium murondera iki. Urabona umunyamuziki abaririmbyi bacu barafise ari ukuntu nuvuga ko bataraba professional barashashiramo amaranga mutima amasantima mu kazi ora kazi n'akazi naho juba wanumiye simbizi ndakeneye uzoze mu rubanza rwanje. Okay nzokwicara he ikimana canje ni icahe sivyo sinzi ko maze kubona arengana umuntu agenda agashika yicarira inyuma mwagize umuntu arenganya akamubona ati mutipa arenga ucana bamuhinduriye ikibanza ari umuntu yizana mu kintu turi kibanza abyo bivaye n'agaciro umuntu avuga ati umuntu w'agaciro niyo kwicara inyuma reka tumwicareke imbere. Hari n'uwundi ariga nubaje atanatumiwe anashaka mera bimenye ati nakafise urubanza akiyaza. Hari n'abandi bantu ushaka kumutumira mwababwira ati bantu nega bro yego urubanza rwawe nzoruza mu none bizaba bimeze gute izogenda gute bana we nuwaza kibasha ucitira kiratekanijwe. Hari n'umuntu agutumira n'ikibanza cyawe cyiteka akakubwira ko kibaye cyiteka gitekanije hama byashika akakwicarika inyuma kubera ko maybe yabonye abandi bagaciro kugusombye. Ibyo rero nivyo twabonye kuva kare ibi by'abatipe bo mu Rwanda mu 2012 nageze kwa ikigana na Juste Gaël ndiko ndavuga ibizoba ko ndabwira ati ukuntu ubona abanyarwanda bagomba twiyetesa ko no mu prophete man ko biye ibintu bisa cyane n'ibyabaye urumva ni ibintu ndakubwira abanyarwanda ubona bariko baraza ngaha nitubyita urukundo rwa cyane badufite nituraba yuko atayindi target bafise. Abanyarwanda bakora kuri vision à long terme si babandi biwacu twebwe ngaha turaba ikintu uno munsi nyene ndaye ntariye cyo mu mengo isiraheze mengo ejo wala urumva wewe umunyarwanda aremera karara inzara no munsi
kugira azoge neje akayirara kugira higejo na higejo kugira azoge mu myaka 10 igihe Bruce Melody aza ngaha aje gutegura one man show mu nyuma bana ntibikunda niho afunzwe yego yeka arategura deal baga afise vision primuziki yaciye imuzana bashaka kubona dufate nk'umuntu ukumva ngo batenguye igiteramo ngo bahomvye aba nyebanye no gitegura oya hari abantu bazavuga ari jambo twe twihara abarundi twamana ngaha bakeye igiteramo ngo cahomvye ngo nabantu bacitavye oya ntumenye vision yanyene ko gitegura kandi sana nivyo Modeste yavuze ushaka kumenya vision yanyene gutegura igiteramo yene gutegura igiteramo mu gihe utazi vision mwene gutegura igiteramo poesha ege Bruce Melody azangaha hari abantu bibaza yuko ibiteramo vyaba byinjiriza amafaranga ku muryango gaharura ngo nabantu bacitavye canke baraba ni yambono yacu ya hafi tugira uravyumva ndago example y'u Rwanda u Rwanda urana ruri haraje gutumira aba artiste benshi bo hanze abanyamerika cyane cyane baga bibereye muri business ya Visit Rwanda amafaranga u Rwanda gunyiza muri tourisme namahera menshi cyane kandi natwe mu rundi twinjiza gose iyo dutabura yuko amafaranga atari ku muryango gusa atari yake binjirira bavuga ngo u Rwanda bamaze kurugira igihugu cuguriye ingenzi zose yego uravyumva yego barugurura ingumya Amerika y'ingo nayo genda yakora show ntaronke n'umuntu numwe mu mateka wa munyamerika yagize iki yinjiye muri kijya gihugu kandi yaravye yaje mu gihugu badandaza ayo mateka yego mu Rwanda ntubone bagira ugasanga dufate nka barafase nk'imitaye bashira muri Arsenal bashira muri PSG bashira muri Zande ukabona hano usukana Visit Rwanda gani visibility twebwe nta kintu na kimwe tudandaza kirengeye visibility umu artiste kwisi nzima umu influencer umuntu azwi nta kindi kintu adandaza kirengeye visibility Roto biri ikintu cya visibility kiracari hasi cyane ari nayo mpamvu ubona n'abantu bagira ama publicité ari abantu bake uno munsi influence yimukiye ku ma réseaux sociaux usanga nkaje nka Simbizi nta diri nimwe rizima mfise mugabo ryo ko influence ikintu ryo gira visibility y'ikintu yego asa uno munsi mu arashategura ikintu ateze ngubu cyane radio ngo bazokivuga bibiri arkaike bya kera ego severa radio nani rumvirizwa mugabo buge natwe guturafise ikintu kinini Abanyarwanda baradusumba ubwenge no skudusumba ubwenge barazi basiro system Abanyarwanda bobo barajana nibiye barazi ivyo barimwo uravyumva niyo mpamvu rero utazigera umva bagira ama commentaire ngo igiteramo nicitabiriye ukibona igiteramo kwitabirwa no kutitabirwa byose biguma ari inkuru je ndibuka nk'igitangura ibintu byo kuvumbura nasho genda kurondera nk'umu artiste je ndibuka umunsi wa mbere ngenda kurondera masterland namusanze adahari nganda musanze adahari naciye nkorana n'umukozi wiwe cyangwa n'ikiyago n'umuproducer yatwa ubona nangiye kurondera masterland yego mugabo kuwa musanga byari byiza gusumba no kutamusanga nibyo bituma yuko itaba inkuru narayibandanije nacenyaga n'abahari bambwira uko bamuzi yego mwe twe dufise umuntu ugiye kumurondera mubura sadiri inkuru ntayo nta nkuru ihari uravyumva yego narigeze kugenda kurondera abaririmbyi bitwa amasoja yero sanga aho baba siho bari yego turana telefona turababura mugabo abantu babonye aho baba nayo yari inkuru wa muririmbyi abangaha ntezuko uravyumva rero hari kuntu turi limite mu kwiyumvira cyane nayo mpamvu ubona dufate nkaje nshobora kuvuga ikintu abantu bagace bagifata yuko umuntu mba ndamubwiye nabi uronda mubwiye ukuri ugira ashobore kwirimbura haba menye ingene ushobora kwitwara uravyumva uno munsi
namba dukeneye yuko umu artiste w'umurundi ahabwa agaciro twumva no musi umuririmbi biko biraba avani twara dutumiga twebwe mu bintu by'igihugu nubwo no musi yabaye ikintu baradutumira kandi vrema nivyo amaforum des jeunes urabona baratumira abaririmbyi ntibibaze ngo ni ibintu ngo byaje bibanuka bivuye mu ijuru niri jambo ngahaje nicara nkavuga wundi akavuga bakumva ati eba abantu kumbe ibintu bimeze uko nuko urabyumva bisigura rero yuko no musi abagomba guca intege abantu ni abantu nk'ubafata nk'umwanya bari kumviriza nk'ibintu mba navuze aca bagaragaje bavuga bati ngo simbizi ngo avuga nabi aba kandi nivyo kenshi mu commentaire y'ivyo postinga kenshi niyo wowe uvuze ukuri je nkubunye hari akantu kamwe shaka kugusije kuvuga ko kuri bijya ibintu bakunda kuvuga ko normalement kije kintu wari uvuze cyo ko baririmbyi b'abarundi bakora amaji donc baja kuri stage batateguye umengo nti wari wabesha nibyo mugabo ukujya kuntu baciye bakwata ko byahuranye nibaze ko byahuranye n'igihe c'ibiteramo byariko birabera mu Burundi by'Abanyarwanda bavuga ngo ujya amahera y'abantu ngo ntihagire ngo ivyo uriye ngo ukabesha abantu donc ivyo uriye none amahera njya je njya amahera y'abarundi abo bavuga ibone n'ababuza amahera yo kuma urabyumva umurundi umviriza turavuga twego ubu hari abantu iyo yabuze ivyo aguha acabona yuko yogenda arakwankisha abantu hariho intambara rugamba gutagwa mu nyankire wowe kubera tudahuza ucugomba ko influence n'abandi kugira ngo suko bimeze je nta muntu numwe nanga wowe bitashobotse ko dukorana ndakubwiza uko tuzokorana ikindi gihe canke tureke ndega sima kamukorane canke sima kadukorana nawe urondera undi mukorane urumva si ngombwa yuko dukorana urumva si ngombwa yuko dukorana okay rero mu bisanzwe jewe mpaha amafaranga nkayahabwa n'umurundi ku nyungu z'uwo murundi kandi ku nyungu z'igikorwa ciwe reka ndaguha example kandi simbize reka ndaguha example twe dukora imiziki none ko abantu mbona hari ibintu byose hariho influence zitandukanye uko je influence yanje iri mu miziki muga ari n'abandi bantu bafite influence mu bindi reka ndaguha example nta bintu bimaze imisi bisirikira bavuga ko magi ari mbi yego sivyo dufate nk'umuntu ashaka kuvuga ati magi ni mbi ifite indi produit ikora nka magi abakeneye kuduza iyo ni influence uro muzi sinzi kubona yuko skol zabaye nyinshi inzoga zitwa za skol zikuma zinjira ku bwinshi cyaje ari umu influencer ahari yagiye ari influencer abo influence mugabo byo bobona ikinya kimwe none kubeka tuge mu muziki bica biteye induru gusumba Oro Zangara umuntu Ana kayabko nganye Oro twe mu muziki ngize influence nkavuga uku dufate haje nk'umuririmbyi aje ngaha aje gukora concert bakandondera ate bana simbizi ndakene ko dukorana ivyunka kuri no projet hari umuririmbyi wo mu Rwanda ngomba zane ucume ngo ndamenje oya ntushaka kubumenye skol zo ko zinjira ziva mu Rwanda erega simbizi ufite je nibaza ko hari ikintu abantu batara si ivyo gusa hariho n'amaju menshi idiza amakorwa naza biba muri Tanzania za energy za ndeke za embe apple punch nibiki za fursana abo par contre tutuguma dutego oya turabitu ifoko tubivuga babimenye turabibona muga nta nguvu dufise ni nka karorero afete ni example ni byinjira byose na produit y'abarundi se igitangaje aba influencer bacu ngaye cyo bakora hako dufate nko par exemple kandago example iri simple yego uramaze kubana nk'ubu nk'intambara nk'inzoga yitwa kiki ikoregwa ufatwe bico dukora hako two ku influence kugira tu exporter ama produit local aba yakorewe nga kugira twinjiza amafaranga menshi natwebwe ahubwo duca dukora ingufu zishoboka zose ugasanga turiko kugira n'ibirari bavyugare
oro ivyo nibi ndakubwira kandi byari bikaba warashaka urumva ibi hari ngaha bavyugaye baba bari kuri ivyo hanze kugira iki kwinjira byari ibintu nabonye muri bamenya yego tubingwane dufise hako twe influence ivyacu natwe gutu vye export bije hanze abandi bobo barazi ivyo baba barimo jewe haje umuntu afise produit yaje bivana hanze akambwira ati simbizi iyi produit nta ngwara nimwe itera reka ndayigucisha ko dukora ivyunguka sawa dukora akazi kandi we ntureka gukora ndawukora kora mbanzi neza ati iyo produit ahiza guca yarisha ikori yarisha amatagisi yarisha ibiki n'ibiki byose bigera ko nikimenyamenya produit iva hanze igeze nga ikiduga ibeyi gusumba igiciri bifise iba yavuye bisigwera yuko hakora tubwa abarundi two kwicarana sivyo d'abord je umbonanye usanze mfise inguvu gasanga ndafise pouvoir yuko novuga ikintu kagera nga hakunyegera na jewe uruja kungwanya akombwe uteba na simbizi yo kora ibi nibi reka tubigenze uku hama inyungu zacu tuzi gire simbizi ikintu dahuriza ko n'abantu benshi je nibaza ko ari iki igihe bajya bo reka tugaruke ku vyabaye ivyo bingo musanga abantu bagenda barakwataka bagenda barakuvuga ikintu cabaye ku barundi bari mu Rwanda womengo hari umuntu yaciye agira comparaison ngo Bruce Melody nawe ngo araje turamufunga mbega undi ninde sindakano yabonye akamwe yavuze ko mugabo uravye ingene babafashe mu Rwanda uravye ikintu cabaye womengo ngo cagiye cyo gushikira ngo mugabo ushigikira abanyarwanda ko donc bagize neza kubigisha impamvu dufate nk'abiga by'abanyarwanda bwa ko bagize neza naye narababuriye iyo umuntu akuburiye ahubwo ati aho hantu reka kujaye reka naho hantu wowe uvuga ntibari kuja gushigikira yago no niba aje kumushigikira ntibari kugenda kujya bari kugenda mu vyunguka bari kugenda bipanze umunyago Christopher ni ucaza voilà hari kintu Christopher ni mukozi yego uzobona abamenyesha makuru azabazananye n'aba DJs n'aba muvugiriza bazobara arabo ngaha ya baba donke mu Burundi kandi kajya kanuni hajya mu Rwanda turafise aba DJ stage ya Dutch abaririmbyi b'abarundi bacuruka kuri stage haciye haduga timu yiwe kabisa kese so abaririmbyi kese so aba DJs bose barabiwiwe bacaduga timu yiwe bagira setting yabo niyo mpamvu uzosanga nico kitimo zamatwaye n'umwanya niyo mpamvu uzosanga ibintu byose barahinduye niyo mpamvu usanga umuziki ngene bari kuravuga kuri abarundi ko baravuga kubera naso bica bihinduka bica biza bivuga ukundi urazi impamvu ntaho bagana abantu bari professional bazi ivyo barimwo ngo abarundi kweri barakwiye kwikebuka igihe ca nuzenye cha deben yego abaririmbyi b'abarundi ntibigeze bagenda bagira check sound ugasanga wowe urindiriye kuja kuri stage ntumvirije n'ingene ibintu bivuga nibindi akubwiye rero abantu bawe ya timu yawe bisaba rero yuko kuba professional ni mu mutwe urazi ko ari urabyumva wowe rero ushobora kugenda umu DJ ntawuzi ntuzi uzaho kuvugiriza ninde hamwe umu DJ yakora ivyo akora uja nga mu blaming ngo no nta ngwayo dukeneye kandi y'u Burundi n'u Rwanda yego niyo mpamvu umurundi yakoze amakosa nzomubwira ati wa murundi we wakoze amakosa okay igiye Nyakso aza agakora amafuti yego sabanyarwanda bibanye bamubwira ati Nyakso yakoze amakosa muga ntibigeze bavyandika sha barabivuze nta brand ogeze umwumva oya basi mu Burundi ntibigeze bavyamamaza ofete general vise amakuru menshi ndakubwiye yuko ati eke Nyakso amakosa yakoze sabanyarwanda biba bamubwiye ati yakoze amakosa oya ndiko ko no muso n'umurundi akoze amakosa muguraze ngene abarundi bamubikibanga barabitse ibanga twari bitse kubera no oya mugabe ibintu biri mu mwe y'ubutungane si byiza yuko kubera hari igihe ibintu ushobora kubishira hanze bigasa vya dossier ugacu bigira niniya yego nabakeya bagiye kuvuga ivyo bavuga nivyo byatumye dossier bandende yego urabyumva ibintu birashobora kuba bigufi yabigahera n'ingoga
niyo mpamvu rero burya ikintu kiri mu butungane kirekere ubutungane uco ujanga mu itangazamakuru uvuga ibyo uvuga hari igihe usanga uri kuranica n'ivyo kize ugasanga niko birateba byari kunyaruka kandi ni ya professionalism ibibaye ni kwa kukena muri twebwe ibyo ya urumva rero ikintu rero nakubwira rero nuko ino industry turimo jewe sinzozanga wowe ugende ukora amakosa ngo Simbizi azonshigikira mu makosa nakoze abibaza none ko mwamufitanye beef nta muntu mufitanye beef je mfise beef n'iterambere ry'uno muziki mfise beef n'iterambere rya entertainment ndifuza kubona yuko umuririmvyi w'umurundi hagaze avuga ati ego none uravye nka Legend Satubi umuntu wa kera mu muziki eske byari bigakwiye ko agira comportement nk'irya agira genre mwatakana mu kuvuga ugasanga maybe aga n'amakosa cyane kubera umuririmvyi nka Satubi n'icari na influence afise acyagomba kunteza abantu kandi yazi neza yuko ejo nawe nashobora kunkenera ashobora kugira ikibazo wamurivye yakubwira we ngo ntusuye kumuvuga ntashobora kugukenera nibindi ko ndakubwira rero si hari ibintu bibera inbox mugapana kuja mu itangazamakuru kavuga ati ngo naka ngo aracyafuza abantu ese no cyafuza abantu nk'amahari mu gasho ikabirahanwa n'amategeko mwena ntozeye ko mengo inde wa mugenzi wawe wahe wa mu influencers ugiye yigeze no gufungwa no kwivyo uvuga biratandukanye n'ibyo avuga jewe nta muntu jewe ugiye kuvuga ngo ndacyafuza abantu Jegeze kubaza umuririmvyi jegeze kunyegeza ngo ndamucafuza ambwira ati bro nagucafuje he yego wo mpa link wo nkatira gapande urabyo yego nkatira gapande ahantu ndiko ndakuvuga nabi cyane ndiko ndagucafuza yego ingwarane uno munsi ndakubwiza ukuri yuko nuko turi baki ndumwe nshobora kubahuka nkavugisha ukuri urabyo wambwiye abantu nka Isaac bajenga kuri Kazwari bavuga ko ari batanguje ibintu kandi ari fo basi ndagusaza uja kurikana igano wa Isaac yakoze nuza kumva ibintu byose yavuze wewe cyo nishobora kuraba maze kumbwira yuko ari byo birimo sho no kukirabico kumva kirimo ububeshi je nanje ikintu kirimo ububeshi sho kukiraba ega Jose nabikoze ngo ngene ko ari byo binteza imbere nabikoze kugira ba Isaac babikore ko nibo bari passionné navyo barandi promoter babikore nabikoze kugira barandi promoter babikore ko nibo bari passionné navyo byakazi kanje nakubona ndiko ndakora ngaho aha nicaya nkavuga icyo mvuga cyangwa nk'influencer mu bindi jewe mpari kubwira ikidahari kibeho kandi rero kuvuga ati ikosa rikosogwe ikidahari kibeho urabyo rero muravuga ati ngo nije natanguje ibi twabitanguye kuva za 2013 ijya video ni ya 2014 nuko ntibuka ya 2013 nuko ntibuka ya 2013 yego Nige muri yari ndembe Small Dog Pigme yarakaze urabyo none ubu yageze icyo gihe YouTube zakoresha abantu banga no na Satubi na YouTube yarafise indirimbo ziwe ndazibuka nitoze zimusha kuri YouTube kuri Akeza akeza.net yego urabyo kandi je sindi ngabwira ngo nzingango nivuge abantu benshi bivuga kenshi akunda kuvuga abantu baferinze mugabo gukosora umuntu navuga ati hawi wayihendeye sinavuga je sindi je mu bisanzwe birababaje gushuka no munsi ari je nshobora kwivuga ati kinije nagitangoje ufate wari ukwiye kuba ufise ayo mateka abantu bakabibona kandi bakanabivuga ingwane benshi kuri micro gukiya nazo kubabuka kubikubwira umva rindira bicike inbox zo kubavuga ati bana ngo brongo burya ngo nuko usanga insista biya nuko urabyo ukuri nuko kurira abantu benshi utazigera ukumva nta namwe bwashaka ibinyoma yuko abari byo duha pawo nka Isaac mbeshujuku ndabibeshuza bagati Isaac c'est pas toi urabyo hari ibinyamakuru ngo byabayeho kera inyamakuru byitwa za ikirere ibinyamakuru byitwa bya indundi n'icakera mugabo cyashira ko imiziki nta biganiro cyakora yego barafite YouTube kandi biganiro bakora Akeza yego ni cyakera muga nta biganiro bakora yego nabo nyene bashaka ko imiziki za inyarwanda.com mu Rwanda nabakera muga nta biganiro bakora nabo nyene bashaka ko imiziki je ndakubwiye yuko n'u Rwanda maze kwivuga mbicuro nyinshi abanyarwanda bahari kubera je nabayeho
kuno kurinda kubwiye Simbizi barakwise. urabyumva Eh. bya social media Mm. umuntu wa mbere yavyaye iyi social media yo mu Rwanda atumye yene igira inguvu kuyibona sistema kuri cyitwa Afrimax Ego. Afrimax. telefone mwene cyo nganye turi mu kiganiro mwene cyo ndamu telefone mubwiye ati inspiration wayikuye Kwa Simbizi. Oh, no muri jendi bro. Urabyo? Okay. Iya telefone Wereka bro. Nagato kwitaba. igato kwito urabyumvaga bro hari ibindi bintu bimwe bimwe zo mu telefone mu kiganiro kivyihare ko niduti ntumbero ucume ngo noba mpaye important cyane ibyo bintu bya Reka turindire show ya Christopher. Mugabo cyo ndakubwiye cyo No niyo ya show ya Christopher ndazavuga amajambo menshi. Abyumva cyo ndakubwiye cyo nuko amateka ahinduka kandi wayanditse kera. Urabyumva ingwaye nuko amateka bazogenda kuyavuga gisi ndiko ndivuga birababaje kuba tu desinforma abantu kandi ugasanga hariho n'abandi babizanamwe inzigo kandi batanzigwa ariko babivuga. Je ntanzigo irimo umuntu wese mvuga ndiko ndavuga fact kuri Double J na KIRIKOU ntanziga ibirimwo ndiko ndavuga ikintu kuri Satubi ntanziga ibirimwo gusa araba ndacabishiramo inzigo urabyumva yego telefone plan urumva kabishiramo inzigo ntashaka kuvugisha munahuye ntabwo byo no kukuramutsa asanga amashano isumu nani wavuze ko bifitiye umuganga batakibatse izo ngwane zazihari umugabo cyo ndakubwiye cyo gusa nuko ino industry namba dukeneye kuyikiza tugiye kuvuga ukuri no kubana nako umuntu akubwije uko yatebana bro ahantu wadekonye ino power agize siyo ahantu yo kuri stage y'udugara nibi yakuba byiza gusumba uno munsi indirimbo zashaka kujya hitinga cyenda ari umuririmbyi w'umupro indirimbo yo nawo butayizi cyo ndabwira umuririmbyi yitwa Thompson the Voice ntazwi cyane yego mugo mutumiye kuri concert yiwawe ubikunda cyangwa uvyanka public ira vibinga ko indirimbo zo bazizi oya n'indirimbo nizizwi basaririmba Jean arazi ingena communica na public mugo no musu umuririmbyi nka Double J umubwira ati Double ufise show Rondra Thompson ago experience yiyo nakwemerera kandi barafite n'indirimbo itwa Nakonda kavuga uti bana Simbizi twayibonye muri Premusic yego je narakoranye na Premusic ugacha uraronka idiri hakundo nde bana Simbizi je barampaye akazi kandengeye kaje akazi gahugwa gute cyo ngo bigende kunuko nta numwe ugacha ufite mu Burundi dufise ingwaya nimwe yuko uronsa akazi ugenda ku Viva umva utangura aze ufise abantu wo kwigira ko urarondera kambwa ati jewe ndi be face ndinde Fizo warakoranye na Premusic kuva 2012 kuva igitangura iya competition imeze gute mbira kugira amenye performance yanjye ngene nzobigenza ugashugira uva uko ubibona ukagenda uko ubibona siko biri kandi abyo ku buryo amatenga Premusic yo no mwaka iyo je na post atana kazi bigeze bamba ibintu byose bagiye barahindura bagenda barabati no ubu naho yanditse iki Simbizi naho yanditse iki urabyumva yego bisigo yara yuko no munsi tuje turiga umuntu afise experience muhe icubahiro murondere mubwiye atebana bro ndonsi diri ubunye nari kiraka ndonse mbwa ico kiraka kiraremereye iyo ni manuro ya gusa rero ibyo rero madiko ndavuga rero abaririmbyi nawe ni byose birafatanye byose abaririmbyi muri je namba sobara kuzanga kuri kamera nkavuga ati eba ukuno kandi barakuraba sigitutsi n'umuganga ugira kuvure abanza umubwiza ukuri eba muganga jewe minyone yaraje kundaba muhira yego aje kundaba urabona nukuri kw'Imana hariko haraza ibintu mengo na mashira okay uravyumva
hakaza utuntu twera umengo na maki namashira aho muganga arakuvura amaze kumenya ati minyone kwanze yaraje yaje kunda ikibazo cyavuye kwande kwa minyone ugereye nko muri za bubefu kwiriza bashaka kubwira tugiye tuguha imiti zana na minyone uravyumva muganga ngiye ukamubesha ariko kutavuze kugikomere kandi ico coroshe oya ndiko ndagoye example byose birahari hari ingwara nyinshi utegeze kumbwira ati byavuye he na minyone nabo bashamuhamagara tunegamenye byagenze gute we nawe ni sawa urabona amatoilette ahantu mba amatoilette naso gacubeshe urukaje usanga nabyo nabikuye kwa yi nawe abikuye kwa iji ravyo uwo rero nuwo muti uko kuri rero uno munsi uratinya kugenda kubwira muganga abwa ati ko bimeze uko rekana bade simbizi ana simbizi ni gute ataje no kuruka imana ngo bya bintu ngo ndabibona ngo none ngo mbwira imiti je ndi umuganga genda kwa muganga ravyo rero abarundi rero twige kubwizanya ukuri twige kuvuga ukuri kundana kubabaza urukundo ntirukeneye tuye gusa kubumwe kandi tube babandi nyene na rukundo rukenewe nizofana abantu okay basi umwe wese yubaha undi twige kugwanira inyungu za twese jivyo mvuga ni inyungu rusange mugabo abantu benshi bangwanya nabane inyungu zabo bwite zo gatweka cyangwa niba abandi badashaka gukira kubera ko nimbugiye kwa muganga kubera ko wanduye ingwara kelkongo nuko nanje iyo mfashije nkaja kwa muganga twese dutora umuti kandi ucubwira n'uwundi iyo ngwara ntazo yandure kandi atari wewe yabaye wewe maybe twahuye wowe atari wewe ahubwo ati nawe genda kwa muganga kubera ko jewe nanaka twagiye nawe wijaye simbizi big up sana genda nawe wivuze mimi nakubali sana ndo hivyo ino entertainment rero ivyo nivyikeneye mugabo no munsi daboje yaragiye kuri stage baramwiruka na repetition yagize ijwi riracitse baranamwiruka wenda kwereke iyo kuraryohera abantu nivyo barakwirukana je ndibuka Fizo muri 2017 muri Dunda na Buja FM yarinze ava kuri stage bakimukeneye ari abana bava kuri stage bakibakeneye kabisa ya uyo rero yaba ari uyo basi mewewe umugize umuno wa stage ugomba kuhaguma bakwirukana ngo je navuga ati yarakwiye kuhava yari yamaze kurambira ariko yaturambiye nahave diwani ryari kuri Nueva Vista igipolisi cyaraje kumukurayo bafana baragumuka ati nahava turamukeneye umwana yari yabishe ndakwereke video reka nitwobima oya nka diwani ibyabaye kuri Daboje kabaye akamizwe n'ingoma kubera nta numwe yaramukeneye harageze ko avako mugari ndakwereke diwani nawe ndakwereke diwani rero ari bindi bintu muri rusange ndaronda nimero promotion kira danja rugisha ndiri kuzimire ko kumwe kwa wabo angorane kanda kohereki yazi barasazi bari bana turamusavye igipolisi nkagire kuri podium nga bimwe barenza ko amasaha uravyumva bimwe barenza ko amasaha muga Dabo nta nduru yari ihari babe banabizimije nigihe babizimije ntiyasuye kumva ngo nta n'uwabirekramye nta turamusavye reka tuve ngaho muga gace bazanga ngo je ngo nje kumushigikira mu mafuti opo muri rusange rero twikebuke tume abantu beza twikebuke twitahure uzi ko bagutumiye baguhaye iminota 2 koresha 2 kora 2 baguhaye uzi ko iminota 2 urashobora kurondera feedback ndafise ahantu nzoririmba yego ivesi imwe bari nka 40 secondes yego akawugira ka mixage ka 2 minutes ndimo zose ari ngaho kazi cyako zikagenda ziririmba 2 minutes nifise ndimo zitano iminota 40 z'amasegonde 50 ya ukarimba ka vesi kamwe bagakuramwo ukaririmba kandi muri 2 minutes uririmba ndimo zitano ugaca yimanukira big up atayo warambiye mugende hagisha ugomba kugira igitaramo ari cyo abo batanaguhevye batanagize ndago nagushikira wagiye gukora nibitunguka
reka rero aha prochainement reka tuze tuganire ku byuka no muri nakuri twabimarira ngaha nari ubuganye kuja gutegera nakubali sana kabisa kuja gutegera Christopher Visesho dimanche nari mwagiye kumutegera ugiye uje kumutegera azoshika jeudi 15 nandi nzoja kumutegera maze tukikomereze mu byunguko sawa big up sana Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees.